Abarundi bahungiye hanze y'igihugu c'amavukiro hamwe n'abasigaye mu gihugu biciye mu makuru atohojwe neza yerekeye ibisata vyose by'ubuzima bw'igihugu. Ikiganiro Humura Burundi gica ku rubuga rwa RPA kuri www.rpa.bi. Humura Burundi. Kuri mikro muri kumwe na Emmanuel NIYUNGEKO. Musangwe ikaze inshuti namwe bakunzi b'amakuru aca mu kiganiro Humura Burundi ca radio RPA yo kuri no wa gatandatu igenekerezo ry'indwi Kigarama umwaka wa 2019 tuyahera ku ngingo nkuru ziyagize. Abantu 12 bakomeretse kuri wa gatandatu muri quartier Gatunguru ya zone Kinama na zone Kamenge mu gisagara ca Bujumbura. Ivyo ngo bikaba vyakozwe n'umukenguza amateka aho mu gipolisi bamenyesha ko yamaze guhagarikwa. Ikibuga c'indege ca Bujumbura kirashobora gufatirwa ibihano harimo no kucugara abasanzwe bagenzura ingene ibibuga vy'indege bikora bakaba basanze mu bahakorera ngo harimo abatabifitiye ubumenyi buhagije. Nayo mu kigabane ku isoko tukaza kubabwira ibijanye n'akamaro k'amatagisi ku banyagihugu bo mu Burundi. Mu buhinga bw'ivyuma ndiko mfashwa na MSTV NIYUNGEKO mu kanya idonido rya kino kiganiro. Ano makuru tuyahere mu yavugwa mu vy'umutekano aho hari umukenguza amateka yagerageje kugandagura kuri wa gatandatu umugore wiwe n'umushitsi hari muri quartier Gatunguru zone Kinama mu gisagara ca Bujumbura. Uyo mukenguza amateka ahejeje gukora iryo bara yaciye afata imodoka yiwe ahungagana muri zone Kamenge aho yagonze ibintu bitari bike nkuko tubibaza Innocent Valentin Singirankabo. Uyu mukenguza amateka yashatse kwinkumbi mu gatondo ko kuri wa gatandatu yitwa Gedeon Gahungu akaba yarasanzwe abahitwa Gasago muri quartier Gatunguru zone Kinama mu gisagara ca Bujumbura. Nkuko isoko ryacu mu Gatunguru ibimenyesha vyose vyatangwa igihe cy'isazi neza mu gatondo aho umukenguza amateka Gedeon Gahungu yaratashe muhira kurabutwo abarakora aca asanga umugore wiwe yicaranye mu nzu n'undi mushitsi w'umugabo. Gedeon Gahungu ntiyavyihanganiye kuko yaciye asohoka hanze aja kuzana inyundo yarafise mu modoka aca atangura kubakubitisha ico cuma n'ishavu n'akantu. Nkuko isoko ryacu ribandanya ribimenyesha Gedeon Gahungu amaze kwikeka ko yobakoze ibara yaciye afata imodoka yiwe yo mu bwoko bwa Jeep Prado aca ahunga agana muri quartier Kamenge. Ageze kwibarabara rigabura zone Kamenge na zone Kinama yaciye atangura kugonga ico bahuye cose. Ageze aho bita kwa Mufizi mu Kamenge ntivyakunze ko abandanya urugendo rwiwe kuko imodoka yiwe yacigwa mu muserege wegereye ibarabara. Gedeon Gahungu amaze kubona ko asugerejwe n'abantu benshi yaciye asohoka imodoka yiwe acahungira hejuru ku mabati y'inzu yari yegereye ico kibanza. Isoko rya RPA aho mu Kamenge rimenyesha ko uyo mukenguza amateka Gedeon Gahungu yahavuye afatwa n'igipolisi kijejwe uruja n'uruza mu ibarabara. Kugeza igihe cy'isaha 6 z'umutaga ivyo bimaze kumenyekana ko vyahononekariye ni imiduga igera ku 8 yagonzwe, bajaji zigera ku 12 zahononekariye n'abantu bagera ku 10 bahakomerekeye n'amapikipiki agera kuri 5 yagonzwe. Innocent Valentin Singirankabo tumukengurukire mu gipolisi rero baremeza ko abantu 12 aribo bakomeretse. Petero Nkurikiye avugira igipolisi cy'u Burundi akanemeza mbere n'ifatwa ry'uwo mukenguza amateka tumwumvirize. Uno munsi itariki 7 Kigarama mu mwaka wa 2019 habaye isanganya ridasanzwe ngaha mu gisagara ca Bujumbura yakomerekeje abantu bashika ku 10 harimo babiri baremvye. Bose bakaba baciye bajana kwa muganga. Ukungene vyagenze rero nk'igihe c'isaha 3:40 mu gitondo umukenguza amateka yitwa Gahungu Gedeon yakubise umufasoni wiwe n'umushitsi yari yabagendeye agafuni mu mutwe. Hanyuma rero kubera afise abana bakuze abo bana baciye bakoma induru baje gutabara abo bariko barakubitwa agafuni. Ivyo vyabereye mu Gahahe kuko no basanzwe baba hakurya y'igisagara. Hanyuma niko abonye baje gutabara bariko bakoma induru abo bana
yahavuye aca afata imodoka yiwe acarahunga agenda ku muvuduko munini cyane aho yahunza agana mu gisagara ashitse rero aha mu kisagara ca Bujumbura mu Kinama aho bakunze kwita kuri Ave Maria yaciye atangura kugenda aragonga abantu kubera yari ku muvuduko urenze urugero yibaza ko bari inyuma yiwe bamwirukako yaciye agonga rero imodoka zishika yagonze kuva aho kuri Ave Maria gushika ku ibarabara ry'umunani ryo mu Kamenge ajanye kaburimbi yagiye aragonga abantu n'ibintu aho yagonze imodoka zishika kuri 6 amakinga ashika kuri 5 bajaji 3 hamwe n'amapikipiki ashika kuri 4 ivyo vyose rero abigonze hakomeretse abo bantu 10 harimwo babiri baremvye bababaye cyane akaba rero abajije umutekano baciye basubiza ibintu mu buryo baramufata ubu azashyikirijwe ubutungane hanyuma aba nabo yakubise agafuni umugore wiwe nawe nyene yaciye ajanwa kwa muganga kandi amagara yiwe ntameze nabi nuco kimwe n'umushitsi yari yaje kumugendera nawe nyene yakwiswa agafuni nawe nyene bose bacajana kwa muganga ibintu nuko vyagenze murumva n'isanganya ridasanzwe uwarikoze akaza uwo mukenguza amateka yarikoze akaba aza yamaze gushikirizwa ubutungane kugira ngo buheze bukora ivyabwo. Petero Nkurikiye avugira igipolisi cy'u Burundi. Tukiri mu yavugwa mu by'umutekano nyene hari umuntu yaraye yishwe kwibarabara rya kabiri muri zone bwiza mu gisagara ca Bujumbura. Uwo yishwe yitwa Mamadou Saliyuba batazira ja Micopo akaba yamuka mu gihugu ca Guinea. Yarasanzwe akora akazi ko kotsa inyama mu ifuru ico bita Micopo muri zone bwiza. Ikiziga ciwe kikaba catowe mu mufurege mu gatondo ko kuri uyu wa gatandatu. Ababonye ico kiziga bakavuga ko byaboneka ko yakubiswe ikintu mu mutwe. Abamugandaguye kugeza ubu bakaba bataramenyekana. Mamadou Saliyuba batazira Jami Chopo akaba yarazwi cyane muri zone bwiza kubera ko kazi yakora yaranamazemwo mbere imyaka itari mike. Muyavugwa muri politike Petero Nkurunziza azokwitoza ku rwego rw'umukuru w'igihugu mu matora yo mu 2020 abicishije mu nkinamico ishingiye ku ijambo ry'Imana y'umukenguza amateka Perisira Mwidogo. Petero Nkurunziza aramenyesha ko azitoza kandi agategura imitima y'abarundi kuvyakira yongera nagabisha uwo wese mubo basangiye urugamba yohirahira mubo basangiye urugamba muri antunga yohirahira ngo yitoze ku rwego rw'umukuru w'igihugu. Isesangura nkinamico ya Petero Nkurunziza tukaba turiko turaritegurirwa na Onezime dushimagize ahibonekera hose tukaza kuyigarukako. Ibiganiro vya RPA mu bisanga ku mbuga ngurukana bumenyi zitandukanye: Facebook, YouTube, SoundCloud, Twitter no kuri wezi3 akaburungu RPA akaburungu BE. Muyavugwa mu by'agateka kazi na muntu gutunganirizwa mu bisata bimwe bimwe vya leta bisaba ko uba wararisha amahera y'amatora ku bwa Human Rights Watch ishira hamwe riharanira yubahirizwa y'agateka kazi na muntu mu cegeranyo cyo kuri uyu wa kane iryo shira hamwe mpuzamakungu rimenyesha ko amasoko n'amabombo rusangi yabandanije atorezwa ko ayo mahera n'imbonera kure kuva mu kwezi kw'indwi nkuko tubibaza na Deji Rakoze. Iruhande y'amabariyeri yo mu mabarabara imbonera kure ziribonekeza ku nkikuro z'amasoko no ku mabombo rusangi kuva mu kwezi kw'indwi kugira zitoza amahera y'amatora ku bwa Human Rights Watch. Iryo shira hamwe rimenyesha ko ryaganiriye n'umurimyi wo mu ntara ya Kirundo yaribwiye ati nduguretwa mugina ntibanezwe nuko ubura umukene baze bafise inkoni n'ubuhiri turazi ko dutegerezwa guterera naho tuba tudafise amahera abana bararana inzara kugira turonke ayo turiha ndugaretwa mugina. Abantu 33 bo mu ntara za Cankuzo, Gitega, Kirundo, Muramvya, Muyinga, Ngozi, Rumonge na Ruyigi nibo Human Rights Watch rivuga ko bari bwinge nizo mbonera kure zisuzuma udupapuro twerekana ko batanze intererano mu masoko no ku mabombo. Kubw'iryo shira hamwe ukubuza abantu kuja mu isoko kumvuza politike no guhonyanga amategeko ajanye n'ubwigenge bwo gutembera, ubwigenge bwo gufungura hamwe n'ubwigenge bwo kudakumigwa. Mu Burundi bigoye bikiriko na bugi nyubako rusangi ari nke cyane ku bwa Human Rights Watch.
umunyagihugu wo mu ntara ya Rumonge ngo yabwiye Human Rights Watch ati ndugure twamugina tudaterereye ntidushobora kwinjira mu isoko narigeze gufatwa n'imbonera kure ndi kumwe n'abandi imbonera kure zitubwira ngo duterere amatora kuko ari inyungu z'abanyagihugu ndugaye twamugina uwo munyagihugu ngo yongera ko ati ndugure twamugina abadandariza mu isoko ntibashobora kwemererwa gukora badatanze iyo ntererano ndugaye twamugina kubwa Human Rights Watch abanyagihugu bamwe bamwe bavuze ko bankigwa guhabwa impapuro mu biro bitandukanye kubera batatanze amahera y'amatora ivyo ngo bikaba bibera mu ntara 13 bagize ko amatohoza muri iryo tozwa ku nguvu ry'amahera y'amatora Human Rights Watch yerekana ko abadandaza n'abashoferi bari mu batangishwa ayo mahera buri munsi n'imbonera kure hamwe n'abajejwe intwaro Nadeji rakoze tumukengurukire mu gisata c'intwari bereye naho amezi 6 araheze abakozi ba komine Cendajuru iri mu ntara ya Cankuzo bataronka agashahara kabo abo bakozi bakavuga ko ari 2 bagafatwa bagapfungwa kubera amadeni atera babana umurengera batazara miburo mu idonido gino nkuru Amezi 6 aheze abakozi ba komine Cendajuru badasiba kwemererwa ko bahabwa agahembo kabo. Igitangaza abakozi nuko ikomine yabo idasiba kwinjiza amafaranga. Tugasaba yuko komine yokwikubita agashi kadutunganiriza tume dukora tudahembwa kandi tutata musimwe dusiba ku kazi ego kandi kindi naco amafaranga ntidusiba kuyatoza amafaranga muri komine arinjira amafaranga yose hamwe abakozi bishuza kugera ubu yaba miliyoni 10 icizere cyo kuyaronka ni gito bibwira ko amahera komine yinjiza yoba ariko akoreshwa mu bindi bafise n'amakenga ko bazumura badahembwa kubera amahera ariko arakoreshwa mu kusanura inzu yasambura mu stanteri y'uwitwa Niyonkuru Michel amurenganije kubera ko amwagiriza ko Niyonkuru Michel yubatse inzu ngo hafi y'ibarabara hanyuma uwo Michel afahacara mwitwarira urubanza rukagwari rugeze igitega muri kuru administrative ubu irikirasubirwamwo kandi bafise amakeka kubera amafaranga yo barika muri komine ugize ngo arajyogora muri abo bakozi atabwa mu mvuto mu misi heze hariho umugenzi mu dukorana yasabye kuba umugurana udufaranga akoresha aradusaba hamamera nk'uwidodo bwo kuba bateraniye kubahemba amafaranga yaciye apfungwa bamwageza yuko ngo yoba yatutse ko ntabure ngo kubera ngo batariko barahembwa yaramaze hafi imisi mu kurindira ko bahembwa abo bakozi batunzwe n'amadeni ariko ntibakigira ababizigira amadeni ari mu kutwegura harabasabye amadeni bagura kabuto kuduharage gushaka n'ubu ntibararonka amafaranga yabo n'utundi tumye umuntu akenera mu buzima bwa misi yose azi mu mwanya arahembwa ntawe uzira ingere bigeye kugenda bisigaye duterese no gukopesha tutazo tuzoyaronka ngo tuce tuba RPA twarondeye Beatrice niba ruta musanteri wa komine Cendajuru ariko telefone yiwe yahamagara hakabura uyitaba Bartazar Miburo tukiri ngaho nyene mu gisata c'intwari bereye ikibuga c'indege ca Bujumbura ngo kirahakwa gufatirwa ingingo yo kugagwa mu kiringo hafi c'imyaka 3 abasanzwe bagenzura ibibuga vy'indege basanze itunganywa ry'ico kibuga rihobahoba bivanye nuko benshi mu bahakorera ngo atabumenyi bukwiye babifitiye nkuko twabiteguriwe na Walter Kwizera Inandaro ya byose n'ubugenduzi bwakozwe n'abahinga mvamakungu basanzwe bagenzura ibijanye n'ingene ibibuga vy'indege vyifashe. Abo bahinga bamaze gushikaho ku kibuga c'indege ca Bujumbura basanze mu bakozi 28 bajejwe gukinga impanuka z'imiriro abo bita ba sapeur pompier mu rurimi rw'igifaransa abashika 25 atabumenyi babifitiye nk'uko umwe muri abo bakozi baho abishikiriza. Ikibuga c'indege ca Bujumbura vyerekeye abakozi bateza kuza guforoma ubwo batagiye bakaforoma hajya ataba abakozi baforoma hajya ivyo baforoma vyose audite arabigweje n'ubusa araje audite Bujumbura ivyo audite ikibuga c'indege n'umutekano n'ibindi basanze ikibuga c'indege ca Bujumbura umutekano w'indege atana 1% iriho urubwo rero gushisa nta n'amanota bararonka basema dosiye y'abakozi basanga nta mukozi n'umwe ari muri ico gisata Abo bajejwe kugenzura ibibuga vy'indege bamaze gusanga ibintu bimeze uko bahavuye bategeka abarongoye ikibuga c'indege ca Bujumbura kurungika abo bakozi babo hanze gukurikirana inyigisho no kubasubiriza abandi mu maguru masha ivyatumye bahakwa kugara ikibuga c'indege ca Bujumbura kandi ubu rero basanga abakozi batabaye forme bashobora ko atanota nari bakwiriye aho bakwiriye ubusa ikibuga c'indege cyo kugarwa imyaka 3 kidashiye gukora abandi bashiye mu mbere byonye babasanga heze hafi imyaka ishika kuri 6 bahse
ivyo kuva 2013 bakora ivyo bibana banga kubikora ubu rero ikintu basabye babwiye yuko bazofata abantu 40 buri abantu 40 bakabika muri formation babazungitse baca bazana abandi bantu babasubirira bavuye mu bihugu duhana imbere. Twarondeye Emmanuel Habimana batazira muzinga asanzwe arongoye ikibuga c'indege ca Bujumbura ariko telefoni iwe yahamagara hakabura uwitaba. Warutere kwizera arakenuye abakozi bishira hamwe utrako nabo baragiriza umuyobozi mukuru w'iryo shira hamwe kwatanga akazi akoresheje ikimenyane ku bantu mbere ngo batanagashoboye uyo muyobozi nyene akagirizwa gusesagura ubutunzi bw'iryo shira hamwe nkuko tubibaza Eroge Diveremesha. Albert Maniratunga umuyobozi mukuru wa Otrako yagirizwa n'abakozi ba Otrako kafata ibisata bisaba ubumenyi akabiha abantu babitwara kandi atabumenyi buhagije baba bafise. Umwe muri abo bakozi ba Otrako aratwiganira ibisata vyahinduriye ababitwara. Guhindagura abashefu yafashe chef de personnel aramukura yari mu engineer ashaka umuntu umenga afite nevyeme diploma afise utwara suivi yari mu engineer ashaka umwaka umushefu dokaraje yaramukuye mu engineer ashaka umwatu ya section control technique yaramukuye acashiraho umuntu ntana diploma afise bava hamwe ashaka umuntu ata diploma afise kugira ntanamuvugiye uravye n'ike abandikira bakuye abandika yuko bazobandanya batanga amaraporo ko baho. Albert Maniratunga aragirizwa kandi n'abakozi kasesagura ubutunzi bw'ishira hamwe mu gukoresha amafaranga menshi mu bikorwa abo bakozi babona ko bidakenewe. Abonye nk'amahera baturishe urabona zahora zitwara abantu bo mu Yesu baja hunguka avuga ngo agira yuga mugabo akavuga ngo agira ngo akoreshe mu bintu by'amapankarte zobone ngo aho baca kugira asohora amahera yavuga yuko agira yeformatizo iyo byakoze technique acakorana n'ida societe abahindi atasohora miliyoni 500 zose ntivyigeze bikora. Ikindi abo bakozi bagiriza uyo muyobozi nuko yanse n'imfashanyo ishira hamwe Otrako byagirari hamwe mu migambi yo gufashanya bita coopération mu gifaransa. Abayapani hagati y'amezi 2 canke 3 bari baje ngo bagire coopération tuzana amapiyesi yaciye abirukana hariho n'abaje bari bazanye amapiyesi jana yari batuje yuko turarabara mu banka n'abaje kudufasha coopération yagira tamwe tukagira tunagura amapiyesi ariko arasara. Abo bakozi basaba ubugenduzi bw'ibikorwa vya leta gukurikirana ibibera mu ishira hamwe Otrako kubera babona ko iryo shira hamwe rizohava ry'ubugara umwanya n'umwanya. Turabona yuko tugira twugare nawe narivuga muri makacivuga ngo umva ngo kwintwa ngo nta manama y'abasendika yemewe ngo uyihagarike twagira abayigire twasaba nuko inspection de leta yoza kuraba ibiko birabera ngaha muri Otrako je ntibazovuge ngo ntibabimenye. Uruganda rwa RPA rwasubiriye kurondera Albert Maniratunga umuyobozi mukuru wa Otrako ariko n'ubu twamukenye. Ingingo y'umukuru w'igisagara ca Bujumbura ishinga ku bunywero bwugara isaha 3 z'ijoro irabandanya gutera ingorane abatari bake abakoresha imiduga ya taxi nabo bakaba bari mubo imaze gukorako aho bavuga ko kubera iyo ngingo ataco bakihanoba. Emmanuel ndayishimiye mwidonido. Abo bagendesha imiduga yunguruza abantu bavuga ko igihe cijoro ari akazi kaba kari kenshi kuko baca bunguruza abantu bavuye mu bunwero muri kino gihe nk'igihe cy'isaha 3:30 z'ijoro nta bakiriya basubira kubona atagihindutse nkuko bamwe muri abo bagendesha imiduga yunguruza abantu babivuga ngo bizoba ngombwa ko basubiza imiduga abakoresha babo kuko amafaranga bumvikanye ko yo gukorera buri munsi atakiboneka ivyo navyo ngo bigatera imari hagati y'umukozi n'umukoresha. Vyongeye abo bashoferi bavuga ko naho umukuru w'igisagara yavuze ko iyo ngingo yo kugara ubunwero igihe cy'isaha 3 z'ijoro ari kunagura ubutunzi bw'igihugu ahubwo busubiza inyuma iyo miduga yunguruza abantu isazo itanga amatagisi n'amakori muri meri. Bamwe mu bagendesha iyo miduga nibahitamwo guheba uwo mwuga bikazosubiza inyuma urugero rw'amatagisi n'amakori yahora atangwa. Abagendesha imiduga yunguruza abantu taxi voiture basaba ko iyo ngingo yosubirwamwo kugira bashobore koroherezwa mu kazi kabo. Indwi zibiri rero zikaba ziheze hafashwe ingingo yo kugara ubunwero igihe cy'isaha 3 z'ijoro mu gisagara ca Bujumbura. Emmanuel ndayishimiye nawe nyene tumukengurukire tugaruke kuri ya nkuru ya politike twariko turababwira mu kanya aho Petero Nkurunziza ngo azokwitoza ku rwego rw'umukuru w'igihugu mu matora y'umwaka wa 2020 abicishije mu nkinamico ishingiye ku ijambo ry'Imana y'umukenguza amateka Peresira Mwidogo. Petero Nkurunziza aramenyesha ko azitoza kandi agategura imitima y'abarundi kuvyakira yongera nagabisha uwo wese mubo basangiye urugamba yohirahira ngo yitoze ku rw'umukuru w'igihugu. Isesangura giye nkinamico ya Petero Nkurunziza na Onezime Dushimagize. Petero Nkurunziza yabigize akamenyero mu gutegura imitima y'abarundi n'amakungu kubijanye no kwitoza kwiwe.
nk'akanyoni k'imburi Persile Midogo aratura agashira habona ibyifuzo vya Petero Nkurunziza kubihweza ibintu n'ibindi umunwa ni Persile Midogo mugabo ijambo ni Petero Nkurunziza mu nkinamico ishingiye ku butumwa bwiza Persile Midogo aremanga ko yamye ari intumwa ya Petero Nkurunziza nkuko vyagenze mu mwaka wa 2015 Persile Midogo yarashikirije imbere y'inama y'abashinga amateka bo mu bihugu vy'ibiyaga binini katawunda zo kwitoza ku rwego rw'umukuru w'igihugu atari Petero Nkurunziza akagira abonye kari keza kugira ngo ategura amakungu mu kwakira ubwo butumwa. Musi rero Imana yatoye kwicabona mu bivuge nabajya ba etranje bari ngaha baze babishingira intahe yuko atawundi ndamanitse ukuboko n'iyi drapo n'iri jambo ry'Imana hatawundi mukuru w'igihugu azoba muri kino gihugu atari Petero Nkurunziza. Imana yamwise Dawidi muri ico gitabo nyene mbizi kumabwira n'umuntu ariwe ngo azofatanya Burundi n'abarundi niwe azofatanya abarundi batatanye niwe azobatahukana akoreshejwe n'Imana. Narabivuze kenshi banyita umusazi je sinsara nahamagawe n'Imana ku vy'Uburundi. Persile Midogo arongera akamenyesha ko ingoma ya Nkurunziza yayikomorewe kuva kiri kugwana mu ishamba akaje kukebura aho bari kumwe ku rugamba kugira ngo bacutse umutima kuri wo wese yifuza kumusubirira kandi ntimutoranije yamutoranije ngo akiri inyuma y'intama bakiri mu ishamba. Mu guheraheza Petero Nkurunziza amenyesha ko kwitoza kwiwe ari icifuzo c'abanyagihugu kandi ko atakindi gihangange co muturukira naho yoba ari generale nde aze hajya jewe nari nahamagariye ahubwo ngo nje mpamagara imbere y'abashinga amateka batowe bagende babwira bene gihugu abene gihiga imitima yabo iri kwirasha yifuza uyu mukuru w'igihugu nta wundi Persile Midogo n'umukenguza amateka akaba afitaniye ubucuti na Petero Nkurunziza ari naco gituma Petero Nkurunziza yimworohera ucisha ivyumviro vyiwe mu majambo y'uwo mukenyezi. Humura Burundi. Nkuko mubimenyeye ku minsi yose ya gatandatu ubu ni wa mwanya w'ikigabane ku isoko mbega amakori n'amatagisi amariyiki abanyagihugu mu Burundi ico nico kibazo ikigabane ku isoko cuno munsi kiza guca irya nino nkuko twagiteguriwe na Emile Nibasumba. Ku isoko ni kiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradiyo Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'Abanyagihugu na Radio Television Renaissance. Hariho amakori n'amatagisi umunyagihugu ariha ariko adashoka abona ko yayarishe iyo atabizi. Yaba amakori uriha ubizi canke utabizi amariyiki umunyagihugu mu Burundi. Aho ni ikiyago cyacu kizoba gihagaze mu kigabane ku isoko cyo kuri uwindwi Kigarama mu 2019 nitwa Emile Nibasumba ndabahaye ikaze. Bamwe mu Barundi baramenyereye ukuntu amakori n'amatagisi bitangwa ariko bamwe mu banyagihugu baganiriye na mugenzi wacu Thierry Bigirindavyi wa Television Renaissance bavuze ko biyumvira ko batarariha na rimwe itagisi canke ikori. Nta mafaranga y'ikori ndega ntanga kugeza n'ubu ndende ngera ngahanye nta muntu araza kumbaza kunyishuza amafaranga y'ikori iyo turiko turayaga n'ababanyi tubana nta bantu na bamwe ndigera numva ngo baje kubishuza ikori. Ndatanga tagisi ndayitanga henshi ndatanga tagisi iyo ngiye kugura ibintu ku isoko abo tugurira nabo nyene baba batanze tagisi hama turatanga tagisi y'ubutaka ku mwaka turatanga tagisi nta muntu hari umuntu adatanga tagisi. Ndashaka gushora nk'ikintu nko mu isoko bakanuza tagisi amba nta tagisi igihugu urumva kibagi kironsa amafaranga yinjira mu kigega. Wane ikindi naco ibintu biduka ku munsi baraduza amakaye bakaduza ibintu vy'ibiribwa byama bikodwa ku munsi iyo yose ni iryo ni kore umuntu aba ariko aratanga. Nkibarabara rya Bujumbura Rutongo riduga mu Rutongo batubwiye ngo turatanga amatagisi ngo niho ngo bibarabara ryarushize kubakwa hewe gushika n'uno munsi. Kubwa komiseri mukuru w'ikigo gitoza amakori n'amatagisi mu Burundi Odas Niyonzima ico kigo bita OBR kiramaze kwegeranya imiliyaridi amajana 9 na 3
kuva mu kwezi kwa mbere gushika mu kwezi kwa 11 guheze ni 86% kwijana vy'amahera leta yategekanya gukoresha muri uwo mwaka w'ibihumbi 2019. Odase niyo nzima akaba yabivugiye Igitega hari kuri uwa 3 hari mwihimbazwa ry'umunsi wahariwe umutanga kori mu Burundi. Ivyo birori bikaba byari vyitabwe kandi n'umukuru w'igihugu Pierre Nkurunziza. Mudatanze amakori n'amatagisi nta mazi meza tworonka. Mudatanze amakori n'amatagisi nta mwega nkuba tworonka. Mudatanze amakori n'amatagisi aya mababara meza mubona aho mwadusavye duca muri kaburimbi tworonka. Nta biba by'indege tworonka kandi mudatanze amakori n'amatagisi nta n'imiti yo kwivuza mworonka mugiye mugwaye. Amakori n'amatagisi niyatuma tugura ibyo twikenuza cyane cyane nko kuyuguruza yaba amamodoka yo makinga yo mapikipiki. Amakori n'amatagisi niyatuma turumva amara umutekano kuko abasirikare abapolisi abakora mu igendereza ntabwo bacungera igihugu cyacu cy'Uburundi bakoresha amatopito cyangwa amabuye kuko ibigwanisho bitwara amafaranga menshi. Amadeni leta iba yafashe nayo nyene arihwa mu makori n'amatagisi atangwa n'abanyagihugu. Umunyagihugu agiye nko kugura ikintu mu isoko canke mu kaguriro hariho amatagisi aba yakuwe ko ari hagati ya 10 na 18 kwijana hisunzwe itegeko ryo kuwa 29 mu kakaro mu bihumbi 2013. Ikintu guze nk'igihumbi uba wari kukigura nk'amajana 820 iyo amatagisi aba atakuweko. Bimeze uko nyene no mu binyobwa biba biriko biradandazwa. Kubw'itegeko ryo muri ruheshi mu bihumbi 2019 ritegekanya amahera leta izokoresha, umunyagihugu aguze urupapuro rw'inzira rusanzwe bita passeport ordinaire burya aba yarishe amatagisi angana n'ibihumbi 100. Uguze urupapuro rwo kugendesha umuduga nawe rumwe bita permis de conduire naho nyene aba yarishe amatagisi angana n'ibihumbi 50 y'amarundi. Ayo mahera sayo urinda gutanga. Ayo mahera baba bayongeye ko ku giciro y'ivyo bintu ubu uri kuragura. Hariho ayandi mahera angana 52 y'amarundi akugwa ko nk'itagisi ku munota umwe uba wakoresheje mu gutelefona uri ku butaka bw'u Burundi. Bisigura ko wari nko gukoresha amahera 100 mu gutelefona uca usanga havuye ko amahera 152 n'ibindi. Ayo makori none nayo matagisi aja mu kigega ca leta arakoreshwa ico yagenewe. Ico kibazo Parfait Mudasigana wa Radio Inzamba yarakibajije umuhinga yigenga mu vy'ubutunzi Faustin Ndikumana. Haracari ingwane ikintu bita transparence budgetaire kugira umuntu atanga iryo kore nawe yumve ko anogewe. Transparence budgetaire no kuga kumenya neza iyo budget umuntu aguhaye amahera ingene yakoresha tegeza gutanga raporo aho rero hakiri kibazo kuko uravye niyo budget ingene itegurwa usanga abanyagihugu batagishije inama bikwiye uravye ingene ija mu ngiro amaraporo zo kuzarasohoka ku kwezi mu mezi 3 kugira ngo bamenye n'iki rakoresha usanga ubu bitagisohoka ugasanga ndetse rero niyo raporo za nyuma zisohotse mu kwezi guheze umwaka uheze ugasanga zisohotse zitevye canke abanyagihugu ntibazimenye ndetse na kimwe bita budget citoyen umunyagihugu bamutegura kugira azaramenye imigambi iri mu basanga nta kihari canke nayo cyo bacategura ugasanga ntibakimenyeshejwe neza ukasanga hariho uruhome hagati y'umuntu atanga ikori n'ingene amenye ingene ryakoresha canke n'ingene abona ko ari associé mu kubona ho biriko rirarangura usanga ari yubeje ntibazi nyene umengo leta iri mu vyayo abanyagihugu n'abari mu vyayo mbere abanyagihugu bakaba leta n'umuvyeyi ukamengo leta yakuye ubundi burya handi hantu hama ikindi kandi kageso kabi nuko urusanga nazijya nzego zihasha abanyuje amatungo y'igihugu tariko zirakora neza kwa usanga abantu bimvira bati mbega none nimba usanze amakori mpageze kuyakoresha ugasanga abantu banyonoye bagize gute ntariko barahanwa ugasanga bizanya frustration mu bantu rero ivyo rero ni ibintu rero byo kwicara nibaza. Aho rero niho turangirije ikigabane ku isoko
mwariko mushikirizwa na Emile Nibasumba naho ubutaha. Cari ikiganiro kw'isoko. Dushimire Emile Nibasumba mu kigabane ku isoko ahejeje kudushikiriza akaba ari hano duciye dusozerera ikiganiro ho muri Burundi cyo kuri no wa gatandatu igenekerezo gindwi Kigarama umwaka wa 2019 mwebwe mwafasha kanya kanyu ko kudukurikira mwakenuye ngashimira kandi abamenyesha makuru b'uruganda rwa RPA begeranije ano makuru gushikaho mushobora kuyakurikira sinoreka kandi gushimira MS NIYUNGEKO yamfashije mu buhinga bw'ivyuma Emmanuel NIYUNGEKO mwari kumwe kuri micro ndabasezeye ndabipfuriza kugira ibihe vyiza aho hose muherereye. Ho muri Burundi ni ikiganiro gihuza abarundi bahunze igihugu c'amavukiro n'abasigaye hagati mu gihugu biciye mu kubashikiriza amakuru atosoye.